Ndabaramukije mwese muriko murakurikira imbonesha kure y'igihugu kaze muri aya makuru tugira tubashikirize jewe na mugenzanje Kudha Shabani Nzeyimana ngizi rero zimwe mu ngingo ziyagize. Abarundi basabwa guhindura ingendo mu kongereza ingufu mu iterambere bagana ku mbona kazoza y'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu nama yo kurimbura ibikorwa bikuru vyaranguwe mu kiringo c'imisi 100 kirangiye mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka. Abakorera mu gisata c'ubutungane babwirizwa kwakira neza ababitura mu kubaronsa amakuru yose ajanye n'ico gisata. Ivyo vyashikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'ubutungane Gervais Hajayandi mu kiganiro n'abenegihugu bo mu ntara ya Ngozi ku musi wa gatatu muri komine ya Ngozi. Muri aya makuru rero muraza gukurikirana n'ayandi kaze. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba abarundi guhindura ingendo mu kongereza ingufu mu iterambere bagana ku mbona kazoza y'igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere. Yabishikirije mu nama yo kurimbura ibikorwa bikuru vyaranguwe mu kiringo c'imisi 100 kirangiye mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka. Egide Mbazumutima arabituyagira. Muri yo nama yo kurimburira hamwe ibikorwa bikuru vyaranguwe mu kiringo c'imisi 100 irangiye ngaje bw'amazi meza ubutare n'agataka, bushikiranganji Ibrahim Uwizeye yamenyeje ko muri ubwo bushikiranganji bakoze ibikorwa bikuru mu migambi 3 ariyo umuyaga nkuba, amazi meza hamwe n'ubutare, iruhande y'ibindi bikorwa vya misi yose byo guteza imbere abanyagihugu ubwo bushikiranganji busanzwe burangura. Mu gisata c'umuyaga nkuba, bushikiranganji Ibrahim Uwizeye akaba yamenyeje ko bashize ingufu cyane mu bikorwa byo kubaka urugomero Jiji Murembwe, hameje ko ibikorwa bigeze ku ntambwe ishimishije, mbere ko urugomero rwa Jiji rushobora gutangura gukora kuva mu mpera z'ukwezi kwa 4 uno mwaka, nayo Murembwe nago rukazotangura gutanga umuyaga nkuba mpera z'ukwa 6 uno mwaka nyene. Muri ico gisata nyene amenyesha ko babananije bahereza amatara abanyagihugu bo mu turere dutandukanye kandi ngo kubitigiri bishimishije. Nayo mu gisata c'amazi avuga ko baheraheje umugende uza kongereza amazi mu makaratiye amwe yo mu gisagara ca Bujumbura biturutse ku isoko rya Matyazo, bongera barasubiramwo imigende yatanga amazi meza mu Giheta, Uganda, Imutimbuzi n'ahandi. Ni jambo ryiwe ryo kugura iyo nama umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akameje ko bahereye kurimbura muri ubwo bushikiranganji kuko ngo aribwo mutima w'ubutunzi bw'igihugu. Nuvuga yuko twasanze ibintu byose birakwiye kugira ngo Burundi butere imbere. Abantu benshi bahora bavuga ngo ntibikwiye ngo iyo bategera amahera. Nanjye nambaza ikibazo nti mbega amahera n'igikorwa hatanguye iki? Byose ntihatanguye amahera. Rero ubushikiranganji bwanyu n'ubushikiranganji abenegihugu bose bahanze amaso. Nibwo bushikiranganji mutima w'ubutunzi bw'igihugu. Mugabo uravye Burundi kuva aho bwabereyeho uca yumvira uti none iryo tunga ririho ko by'ukuri ni mwebwe abenegihugu baraba kuko Uburundi burafise umurima utegeza kwikora, umurima wenze, ubutare n'umurima wenze, abarundi bategeza kwikorako. Ivyo byo kumvikana ngere dufise umurima wenze, hanyuma tugaca tuvuga ngo turakenye kandi dufise umurima wenze, none habuze kwibwira ngo uturamire. Nuvuga bushatse ubu nyene mu myaka itarenga 5 Uburundi bwa bwashitse mu 2060. Ubu bushikiranganji bwanyu bubishatse. Ati nakajyo keza ko kurabira hamwe ivyo bikorwa bikuru kugira ngo koko turabe ko abanyagihugu bibashikira kandi bikabafasha mu iterambere no gucasaba abanyagihugu guhindura ingendo kugira ngo iteho ibikorwa by'iterambere bagana imbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 n'igihugu giteye imbere mu 2060. Abakora mu gisata c'ubutungane babwirizwa kwakira neza ababitura mu kubaronsa amakuru yose ajanye n'ico gisata.
Ivyo ni byashikirijwe n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ubutungane Gervais Hajayandi mu kiganiro yaremesheje n'abene gihugu bo mu ntara ya Ngozi ku wa gatatu muri commune Ngozi. Inkuru ya Prudentienne Chimaye. Igisata c'ubutungane cifashe neza muri rusangi mu ntara ya Ngozi nkuko vyashikirijwe n'umuhanuzi wa Buramatari ajejwe amategeko Paul Niyonzima ati imanza nyinshi zaciwe zaragiye mu ngiro kubera gukorana neza hagati y'intwaro n'ubutungane naho biruko rero ngo haracibonekeza imanza z'amatongo hamwe n'abene gihugu banka gushiraho intayishize bakaguma bunguruza mu masentare kuri ico umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'ubutungane Gervais Hajayandi yamenyesheje ko ivyo bitumwa nini nukutamenya agasaba abacamanza kwakira neza ababitura mu kubaha umuco ukwiye ku bibazo vyabo no guca imanza zinywanisha. Abantu batugana ni vyiza yuko tubakira neza, tubakire tubazimurure ko twarabonye yuko abene gihugu aho usanga bataza amategeko akaza kitura umuntu ntumumvirize neza hanyuma ntumuzimurure ugasanga yazimiye ibiringo vyamurenganya ariko nivyo twakiye abantu tubabazi ibibazo bafise kenshi birafasha mu gihe ari umuntu agomba kunguruza igihe umuntu agiye ati sinashimye twifuza yuko igisata cy'ubutungane cyangwa amasentare nayo aterera mu kubaka igihugu mu guca imanza nziza zinywanisha abantu n'ujya muntu atsinzwe aragira ati koko naho natsinzwe ntibandenganije ubutungane butuma umutekano usasagara. Umunyamabanga ntayegayezwa ari kumwe n'umugwi w'ubushikiranganje bw'ubutungane barakiriye kandi ibibazo by'abene gihugu mu ntumbero yo kubapfunyiriza urugendo bongera barashikiriza inyishu kubasavye ko imanza zabo zisubirwamwo zifutwa canke guhinyuza amakurikizwa yabaye. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka asaba abarongoye amakomine buca barangiza ikiringo cabo kuguma batunganiriza bene gihugu kandi ntihagire uzohirahira ngo atwagwe n'agatima ko kwitekerera. Denise Ndadaye yabishikirije kuri uyu wa gatatu mu bikorwa vyo kugurura umunsi wahariwe amakomine. Ibikorwa biriko birabera Igitega bikaba vyatangujwe n'ishirahamwe byatunganijwe n'ishirahamwe ry'amakomine ako Burundi. Ni inkuru ya Patrick Giramahoro. Kunchura 16 ishirahamwe ry'amakomine mu Burundi ako Burundi ryarahimbaje umunsi mukuru w'amakomine ku civugo kigira giti itunganywa rishasha ry'uburongozi rikomeza ukwegereza ubutegetsi abene gihugu mu gushigikira inzego zifise uburyo bukwiye kandi zishikiye iterambere rirama ry'abene gihugu. Ivyo bikorwa bikaba biriko bibera Igitega ku mugwa mukuru wa politike kuva kuri uyu wa gatatu bikazorangira kuri uyu wa gatanu. Gervais Ngirigwa arongoye ishirahamwe ako Burundi akaba yamenyesheje ko ico civugo c'uyu mwaka kije gishigikira yambona kazoza y'igihugu c'u Burundi mwaka wa 2040 Burundi bwifashe mwaka wa 2060 Burundi buteye imbere mu gihe ibwirizwa ritunganya gushasha intara n'amakomine n'imitumba hamwe n'ibwirizwa ritunganya gushasha inzego vuba aja ahabona umwe wese asabwa kuyitegurira no kugira uruhara kugira ngo dushikire kuri yambona kazoza y'igihugu yo mwaka wa 2040 shira mwaka wa 2060. Ivyo bikavugwa na Theophile Ndarufatiye umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Nagira rero dufashanye twese hano tutahure ico intumbero isigura n'ingene yoja mu ngiro. Musanzwe muzi ko ukugwiza ubutunzi muri rusangi biva mu bikorwa by'abene gihugu kanatsinda izo fungurwa hamwe nayo mafaranga nta na rimwe bizova mu kirere ngo bishikire umwene gihugu. Majambo make birarondegwa ntivyizana. Turetse ko abene gihugu basabwa gukura amaboko mu mpuzu uruhara rw'indongozi kuva hasi gushika hejuru intasubirizwa na cane mu gutunga intwaro ku buryo umwene gihugu abona neza yava niyaje.
Yugurura ivyo bikorwa ku izina ry'umukuru w'inama nkenguzamateka Denis Ndadaye, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka asaba abarongozi b'amakomine kuguma ku kivi kandi ibigega vy'amakomine bibandanye bibungwabungwa neza ntihagire abatungwa n'agatima ko kwitekerera. Turasabye kandi dushimitse ko ibigega vy'amakomine byobandanya bibungwabungwa neza ku kageso kibonekeje muri kahise ko kwitekerera karanduranwe n'imizi maze muzoshikirize abazobakorera mu ngata ibigega bibogaboga. Ivyo bikorwa bikaba vyaranzwe ahanini n'inyigisho zitandukanye ku barongozi b'amakomine bariko barangiza ibiringo vyabo. Kuri uyu wa gatatu ikigo kijeje kwegeranya amakori n'amatagisi OBR caratunganije inama ku barongoye abandi bo mu ntara ya Gitega kuva hasi gushika ku rwego rw'intara mu ntumbero yo kurabira hamwe ibijanye no kuriha ikori ry'amazu hamwe n'ibindi bibanza bipangishijwe. Umuyobozi ajeje kumenyesha amakuru mu kigo OBR Stanley Ngendakumana yahamagariye bene amazu n'abafisi ibibanza bikoteshejwe gukurikiza amategeko mu kuriha ikori hakiri kare. Inkuru ya Dieudonne Ndashayisaba. Nama ikigo ca leta kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR catunganije kuri no wa gatatu Igitega kubajejwe intwaro n'abaserukira abadandaza bo muri yo ntara yari yerekeye guhimiriza abo barongoye abandi kwereka abo barongoye akamaro ko kumenyekanisha muri OBR amazu n'ibindi bibanza bakotesheje hamwe no kuriha amahera bijanye ku gihe cyategekanijwe n'amategeko mu ntumbero yo kwirinda amahadabu yategekanirijwe abigira basinda bibazwa nkuko bishikirizwa na Stanley Ngendakumana, umuyobozi wo kumenyesha amakuru muri OBR akaba n'umuvugizi wayo ngo mu ntara ya Gitega byaragaragaye ko umwimbu njira mu kigega ca leta uvuye mu mazu n'ibindi bibanza bipangishijwe utera ugabanuka guhera mu mwaka wa 2021. Agasaba bene amazu n'ibindi bibanza bikoteshejwe kwikubita gashi bagakurikiza amategeko mu ntumbero yo kwirinda ibihano. Intumbero yariyo kwibutsa isango rikomeye cyane ryo kuriha ikori ku mazu n'ibibanza bipangishijwe aha mu ntara ya Gitega. Iryo sango naryo rikaba ari migenekerezo rya 31 ku kwezi turimo mu ntara ya Gitega. Mu biharuro dufise dusanga muri iyi myaka itatu ikurikirana iheruka no kuvuga umwaka wa 2021 2022 2023 dusanga intara ya Gitega ifise ibiharuro novuga ntibidashimishije mu vyerekeye amakori avuye mu gupangisha. Ngendakumana aranakebura abarongozi b'amakomine baba bagifise mu biro iwabo amadosiye ajanye n'ibibanza n'amazu bikoteshejwe kuva mu mwaka wa 2016 taratunganywa ko bishikiriza vuba bwango ikigo OBR. Ba mustanteri bagifise be nayo madosiye bumve neza yuko iryo takara ryayo mafaranga adashitse mu kigega ca leta bizoba biri ku gatwe kabo. Tubatera kamo rero yuko bashikana ayo madosiye mu kigo OBR kibegereye kugira ngo ikigo OBR gihize cishuze ayo mafaranga ashigwe mu kigega ca leta. Turangize tubamenyesha ko abitavye iyo nama inyuma yo gutahuzwa basaba ko ikigo OBR cotunganya amanama menshi yo gusigurira abene gihugu babatanga kori y'amazu n'ibindi bibanza bikoteshejwe bafatikanije n'intwaro mu makomine kugira ngo hagabanuke basinamenye. Turabandanya ku makuru y'ivyaranguwe n'intara zitandukanye mu ntara ya Muyinga mu gisata c'amagara y'abantu kuva mu mwaka wa 2020 gushika muri uyu mwaka harubaswa amavuriro ayahora ari mato yaragugwa. Ivuriro rikuru rya Muyinga naryo ryarashizweho inyubakwa yo guhinguriramo umwuka wo guhema hamwe n'igororero. Idonido na Medson Hatungimana.
Mu makomine atandukanye agize intara ya Muyinga harubatswe inyubakwa zitari nke mu gisata c'amagara y'abantu. Uhereye muri komine Giteranyi, iryahora ari ivuriro ritoyi ryaraguwe rihinduka ivuriro ry'akarere. Iryo naryo ni ivuriro rikuru rya komine Butihinda ryubatswe vuba, mbere rikaba ryaratanguye kwakira abagwayi. Akabijya ngo nuko bafise ibikoresho bigezweho byo kubaga hamwe n'ibindi. Ariko rero ngo barafise ikibazo cy'umuyaga nkuba, naho umugambi nyakiriza wabahaye umuyaga nkuba uva ku mishwarara y'izuba, ngo harakwiye kandi kongerezwa abaganga. Ku mutumba Rusimbuko naho ni muri komine Gasogwe harubatswe ivuriro ry'akarere, rikaba ryubatswe n'umugambi Prodesi mu gihe ryahora ari ivuriro ritoyi. Kuri ivyo bitaro hariho n'ibikoresho byo gusuzuma indwara bashobora gutwara mu muduga. Iyindi nyubakwa muri ico gisata ni ivuriro ritoyi Centre de Santé Koyoyo muri komine Muyinga ritararangira. Tukiri muri komine Muyinga nyene, ku ivuriro rikuru ry'intara ya Muyinga harubatswe inyubakwa nshasha zitandukanye. Iyo kwibarukiramwo bise mu Gifaransa Battement Mère Enfant, inyubakwa yo guhinguriramwo umwuka wo guhema Battement pour la production de l'oxygène, ikigo cyo kwakiriramwo abanduye ikiza Mpox hamwe n'igororero Kinesiotherapy. Umuyobozi w'ivuriro rikuru rya Muyinga amenyesha ko ibikorwa byose biriko birarangurwa hamwe n'ivyamaze kurangurwa byisunga yambona kazoza y'igihugu. Muri iyo ntumbero rero turiko turashira inguvu hamwe abajejwe gutunganya vy'amagara y'abantu muri iryo bitaro kugira ngo turabe ko tuzoba dufise gisata kimeze neza, ibitaro vyifashe mu 2040 canke imbere n'imbere yaho. Uwo muyobozi akagira ati kugira abashike ku buvuzi bwiza byabaye ngombwa gufata nkama akamo batewe kugira isuku mu mavuriro. Amazone amwamwe n'amakartier mu ntara ya Bubanza naho yararonkeje umuyaga nkuba, akaba ari mu mugambi wa leta. Uwo mugambi wabazaniye akarusho mu kurangura neza imigambi itandukanye isaba umuyaga nkuba. Claudine Manirama. Umugambi wo gutanga umuyaga nkuba muri zone Musenyi muri komine Mpanda mu ntara ya Bubanza waragiriye akamaro kanini abene gihugu bo muri ako karere nkuko bishikirizwa n'abajejwe intwaro. Kubera umugambi wo gutanga umuyaga nkuba, bene gihugu barashoboye kwiyungunganya mu gukora imyuga itandukanye nko gusudira, kumwa n'ibindi. Va kera je ntarakura naguma numva ko umuriro uzavushika imurengeza. Rero turashimira leta y'u Burundi twe tukikura twacuze ko bitazokunda, ariko ubu byarakunze umuriro twarawakiriye. Yego kandi badufite ikimazi kinini kuko benshi bajyamitse imitahe mu mihana, mugabo bace bayishira habona batangura kwerekana iterambere. Bakora hari mashini z'umuriro mu kumwa, barakoresha n'imashini zo guhora ubududu, imashini zisekura umuceri, zose zirahari. Twara tugenda gufotora ibintu bijanye n'impapuro ku Musenyi, mugabo ubunye tubikorera ngaho nyine Murengeza, ku mutumba wa Murengeza. Ivyo biruko no muri komine Bubanza nga makartier atandukanye ya komine Bubanza yararonkejwe umuyaga nkuba nkuko bishikirizwa na mustanteri wa komine Bubanza. Twagiye gusaba leta ko abene igihugu bakeneye amatara kugira ngo bashoye kwimbura umwimbu wabo, amamashini abusekura, haba umuceri, ibigori, ibidudu. Naho nyine twarashoye kuronswa amatara mu buce butandukanye, mpereye muri shari ya kabiri aho bita ku Ruvumvu. Twaronkeje umuyaga nkuba ku rugero rushimishije. Twaronkeje umuyaga nkuba kandi ku mutumba wa Buhororo ya kabiri aho abene igihugu bari barasabye ko boronswa nabo nyene umuyaga nkuba mu mvo zo kwiteza imbere, nabo nyene ka barawuronkeje. Tuamenyeshe ko umugambi wo gutanga umuyaga nkuba mu mazone no mu makartier ari umugambi wa leta y'u Burundi nkuko byashikirijwe n'abajejwe intwaro bo muri komine Bubanza. Mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura haribonekeza cyane ibiti bitwara insinga z'amatara bishaje, aho mbere bimwe bimaze guhengama. Abanyagihugu baganiriye n'imbonesha kure y'igihugu bavuga ko ivyo bibateye impungenge kumwanya n'umwanya amasanganya ashobora kwaduka. Evariste Niyonkuru. Mu makaritiye atandukanye mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura twagendeye haribonekeza ibiti biriko insinga zitwara umuyaga nkuba wa Regidezo bishaje byamaze no guhengama. Aba ni nko muri karitiye y'indwi yo muri zone Ngagara
kw'ibarabara ryitwa Bukemba aho hari igiti gitwara umuyagankuba wa Regideso haheze igihe carahengamye kikaba gishobora kugwa umwanya uwo ari wo wose. Abangaho bavuga ko bafise ubwoba bwinshi ko mu gihe hogwa imvura irimo umuyaga coca kigwa kigahitana abantu n'ibintu. Twebwe ubwoba turabufise kandi bwinshi cyane kuko duhereye nk'ikuri iki kiri ngaha mpande yacu turabona ko umwanya uwo ari wo wose nk'ubuhogwa imvura gishobora guhitanwa n'umuyaga kikagwa ku bantu amasanganya akaba amasanganya tukagira dufise ubwoba bwinshi cyane birateye n'ubwoba ahubwo. Uburongoye quartier y'indwi yo muri zone Ngagara akavuga ko yagerageje kuvugana n'ababijejwe bakemera ko bagiye gusubiza ibintu mu buryo ibitahavuye bikogwa. Twebwe aho tugeza turababwira tukaba iyo tutanabashikiye turabana telefone bakatubwira ngo baraje umuntu akarindira n'abaguha randevu ngo baraje umuntu akarindira akabura tuguma tudodora tubaza kubimenya ko turabizi. Agasaba ishiramwe Regideso guhindura ico giti mu ntumbero yo kukinga hakiri kare. Twere dusaba yuko bonyaruka mu maguru masha kuko urabona nk'ibi ni urgence bagaheza bakabidutunganiriza. Urabona iki giti kiraremerewe cyane nk'umuyaga woza urabona nk'igihe c'imvura umuyaga woza gica kigwa hasi kiguye hasi duca tugira ingorane. Urumva rero dutabaza kugira ikibi gikingwe kitarakora ikibi nivyo dukora twebwe. No muri quartier Gituro muri zone Kamenge ibiti bitwara umuyagankuba wa Regideso biribonekeza ko bishaje kandi vyahengamye. Nico kimwe no kw'ibarabara rya 14 ahegereye ikaburimbo ry'ibarabara ry'igihugu nimero 1. Ahandi bene ivyo biti vyibonekeza ni muri quartier Bukirasazi zone Kinama aho benshi bita kuri Mendevre. Imiryango 100 y'abayisilamu bafise amikoro make nibo bagiye kuronsa ibifungurwa muri iki gihe bari mu kwezi kweranda kwa Ramadan. Vyashikirijwe kuri uyu wa gatatu n'urongo ishirahamwe Ikra aho yari karashikiriza ivyo bifungurwa umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu. Inkuru ya Joseph Murindajambo. Ako gakemanyi kashikirijwe na Fondation Danet y'igihugu ca Turkiya ku muryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu babicishije mu ishiramwe Ikra Burundi arakagizwe n'umuceri, ibiharage, ifu y'ibigori, umunyu, isukari, amavuta yo guteka n'ibindi. Ivyo bifungurwa bikazoca bishikirizwa imiryango y'abayisilamu ifise amikoro make mu gihe bari mu kwezi kwa mafungo. Uwuserukira igihugu ca Turkiya mu Burundi Alp Asikli yamenyesheje ko ico gikorwa bagikoze mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire igihugu ca Turkiya gifitaniye n'igihugu c'u Burundi. Nayo Salum na y'abagabo arongoye umuryango w'abayisilamu mu Burundi Komibu yarashimye ako gakemanyi n'ingene indongozi z'u Burundi zishigikira amadini yose. Turaboneye kagero ko gushimira inzego zose z'igihugu cacu hamwe n'igihugu ca Turkiya ku kuntu bamwe bariko barigora kugira ngo ibihugu bivukana bishobore gufashanya mu bijanye no kwemera mu bijanye n'iterambere kugira ngo abantu bashobore kubaho neza. Imana ihezage n'abari bo bose biyumvira gufasha bagenzi babo mu bihe ivyo arivyo vyose. Tuboneyeho n'akaryo ko gushimira leta yacu, leta y'u Burundi yo yamana ntaryo iriko iradukurikirana, iriko irakurikirana abarundi amadini yose mu butandukane bwayo kugira ngo bamererwe neza. Uwuserukira ishiramwe Ikra Burundi avuga ko ivyo bifungurwa bigiye gufasha abayisilamu bari mu kwezi kweranda kwa Ramazan. Turi mu kwezi kweranda kwa Ramadan, mu kwezi kwa mafungo. Twaje ngaha mu kigo ca Komibu, tukaba twaje tuzanye ifungurwa zishobora gufasha abantu 100. Ipake imwe ikaba ifise nk'ibiro 22. Tukaba twabifashijwe na bene bacu bavuye muri Turkey. Mu bikorwa ishiramwe Ikra Burundi rikora rirafise ishuri ry'abana b'abaragi mu gisagara ca Bujumbura no mu ntara ya Muyinga. Mu ntumbero yo kugwiza umwimbu mu Burundi ubushikiranganje bw'uburimyi bufadikanije n'ishirahamwe Presi Plus Burundi bari kumwe n'abahinga b'abanya-Hollande bwatunganije inama yo gusigurira abarimyi bafise imirima minini uburyo bwo kurima kijambere bashizeko no kuvomera. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'uburimyi amenyesha ko ubwo buhinga butanguye bizotuma igihugu gishika kwihangiro ry'u Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040. Ni nkuru ya Ange Teddy Mugisha.
Kuvomera kijambere ngo bisaba ubuhinga, kwiga isi no kuraba igitegwa kijanye n'iyo si. Nivyashikirijwe n'umuhinga w'umuhorande ari mw'ishirahamwe Thames Trading International yaje gusigurira abakorera mu gisata c'uburimyi bafise amatongo manini manini. Umunyamabanga ntahegahezwa mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi yamenyesheje ko mu gukoresha ubuhinga bwo kurima kijambere igihugu kizoshika kwihangiro ry'Uburundi buteye imbere mu 2060. Musanze moze yuko leta y'u Burundi yihaye ihangiro yo kugwiza umwimbo mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi kugira ngo umunwa wose uronke ico ufungura n'ufungura mu mafaranga. Ndetse noneho muraze ko dufise n'imbonoka zoza aho twifuza ko igihugu cifashe mu myaka 2040 igihugu giteye imbere mu myaka 2060. Ivyo rero gatubishikeko hateza kugira igihindutse mu gisata cy'uburimyi tukava gukoresha isuka tukaja mu burimyi bwa kera bakoresha isuka tukaja mu burimyi bugezweho no dukoresha amamashini. Ndetse noneho tukareka guhanga amaso ejuru turindiriye ikimane tubwira mu kumvura ariko tugatekanya no gukoresha amazi yo kuvomera. Ishirahamwe Principles Burundi yatanguje uwo mugambi wo korohereza umurimyi ngo ntabe agikoresha isuka ahubwo arime kijambere hakoreshejwe imashini ngo basanze kurima kijambere bidakwiye gusa ariko hakenewe no kwiga kuvomerwa kijambere nk'uko vyashikirijwe na Claver co yitungiye. Uwo mugambi Kurikirane rw'amakuru ajanye no gukingira ibidukikije tubashikiriza buri wa kane mu ntumbero yo gukingira ibidukikije. Abarundi bose bari bakwiye guhimirizwa ku gushingura neza imicafu no kutavanga imicafu ibora hamwe n'ibikoresho by'ubuhinga bwa none. Ako nakamo gategwa na Hoje aserukira ishirahamwe Greece imbere y'amategeko hari kuri uyu wa kabiri mu gihe imbonesha kure y'igihugu yari iramutse igendera ikigo kijeje kwegeranya no gushingura neza ibikoresho byo mu buhinga bwa none kiri mu Carama mu gisagara ca Bujumbura. Jori Nadia Niyonzima. Ibikoresho vyo mu buhinga bwa none birakenewe cyane mu gutuma tumanako amakuru no mu kwiteza imbere. Ariko mu gihe bifuye iyo bidashinguwe neza bironona ibidukikije hadasigaye inyuma amagara y'abantu kuko birimwe ubumara bwica. Mu ntumbero yo gukingira ibidukikije ishirahamwe Grace ryarashizeho ikigo kijejwe kwegeranya no gushingura neza ibikoresho vyo mu buhinga bwa none. Roje Uedrago aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Grace avuga ko ico kigo cegeranya ibikoresho vyo mu nzego no mu mashirahamwe atandukanye hamwe n'ibizanywe n'abanyagihugu ku giti cabo. Inyuma yo kuvyegeranya baca babisambura bagakuramwo ibishobora gukoreshwa. Et quand on les démonte en fractions, on retrouve maintenant turabitandukanya tugashira agace kamwe kamwe ukwako muduce usanga dukozwe mu vyuma mu butare bwa aluminium hamwe n'ubutare bwa cuivre duca tudukuramwo tukaduha amashira hamwe ashobora kuduhinguramwo ibindi bikoresho uko ngaha mu Burundi ariho ariko mutundi duce usanga bisaba ko hakoreshwa ubundi buhinga utariho ngaha mu Burundi duca tudushora mu bindi bihugu bifise ubwo buhinga. Alors ce type de fraction alors on les exporte dans des pays qui disposent de technologies adaptées pour faire ce travail. Ariko Roje Uedrago amenyesha ko bahora bagira intambamyi zo kwegeranya ibikoresho mu mihana y'abantu kuko usanga bavanga ivyo bikoresho hamwe n'iyindi micafu. Donc comme conseil c'est justement d'avoir des pratiques éco-citoyennes. Nk'impanuro turasaba ko abantu bohimirizwa kudashira hamwe imicafu ibora n'iyitabora kuko imicafu ibora irashobora guhinduka umwavu mu gihe imicafu itaborayo usanga yuzuyemwo ubumara ushobora kubangamira ibidukikije. Donc c'est très dangereux pour l'environnement et aussi pour la santé. Ni ngombwa rero ko umuntu wese agira uruhara mu gushingura neza imicafu biciye mu kuyitandukanya kugira ibidukikije bibandanye gukingirwa. Tubandaniza no makuru yacu kuyavugwa mu makungu. Umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa yamenyesheje ko Olivier Gondo
umufaransa w'imyaka 34 yari imbohe mu gihugu ca Iran kuva kwigenekerezo rya 12 gitugutu umwaka wa 2022 yidegemvya akaba ari mu Bufaransa mu muryango wiwe. Emmanuel Macron avuga ko babandanya inzira yo kubohoza n'abandi babiri b'abafaransa bakiboheweyo. Leopoldine Kamenge. Ku ruhande rwa Iran ngo ntaco bashima gushikiriza kuri iryo bohogwa, ngo nta uramenya rero icatumye Iran ikora ico gikorwa cyo kurekura imbohe y'umufaransa. Ariko rero ngo umushikiranganje w'Ubufaransa jeje imigenderanire n'amakungu yari yamenyesheje yuko atamigenderanire igiye kunagurwa hagati y'Ubufaransa na Iran mu gihe hari abenegihugu babo batatu Iran ikigize imbohe. Ivyo rero bibaye mu gihe leta zunze ubumwe za Amerika kiriko kirategeka Iran guheba umugambi wayo wo gukora ibigwanisho ruhonyanganda, umugambi uhagaritse umutima amakungu. Abantu bakibaza niba uko kurekura uyo mufaransa Iran icoba cabikoze kugira gihoyahoye uko amakungu na cane cyane Ubufaransa n'ibihugu vya Buraya ayibona. Ngo bibaye ivyo umuntu yorindira karaba ko Iran izorekura nabo babiri bandi basigaye bekumbure n'ibindi bimenyetso kugira biboneke koko Iran cahindutse kigahindura imigambi yaco. Ni hano rero duciye turangiriza ano makuru, turabashimiye mwebwe mwese mwayakurikiye, mubandanye mugira ibihe vyiza.